Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi mukuzina kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe Rohero I ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tuvugana ku ijambo umufasha. Zaburi ya 46 itangura ivuga ngo Imana niyo buhungiro. Reka ndayibasomere mubanze muyumvirize. Ivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu, numufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tutazotinya naho isi yohinduka, naho imisozi yoshingurwa ikaja mu ibenga ry'ibiyaga, naho amazi yavyo yobomborana agasuriranya, naho imisozi yotigitishwa no kwiterera hejuru kwayo. Hariho uruzi amazi yago anezereza umutima w'Imana, niwo hera hari amahema y'isumba vyose. Imana iri hagati muri wo, ntuzonyiganyizwa. Imana izowutabara mu mutwenzi w'ubuca. Abanyamahanga bavugije urwamo, ibihugu by'abami birasenyuka. Ivuze ijwi ryayo isi irashonga. Uhoraho nyen'ingabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Nimuze murabe ibikorwa by'Uhoraho, ingene yarekuriye ubugesera mw'isi. Ahagarika intambara gushitsa ku mpera y'isi. Avunagura imiheto, amacumu arayacagagura, imikogote ikwegwa n'amafarasi ayiturira mu muriro. Nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana. Nzoshigwa hejuru mu mahanga, nzoshigwa hejuru mw'isi. Uhoraho nyen'ingabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Amen. Nahere kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana niyo buhungiro. Nashaka ko wibaza iryo jambo nk'ubufasha, kuko iyo niyo nsiguro. Imana n'umufasha wacu, n'umufasha aseruka mu bihe bigoye. Zaburi ya 46 yuzuye amajambo mato mato adufasha gushira umutima ku nyungu yo kugira Imana yacu nk'ubuhungiro. Reka turabe ayo majambo atatu. Umurongo wa 10 uvuga ngo nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana. Nimutekane. Biratugora gutekana no kumviriza. Rimwe na rimwe ni vyiza kuja kure y'urwamo rudukikije mu gihugu uyu munsi. Womaze kuronka akaryo k'ubuhozi hagati mu bugaragwa. Womaze kuraba imisozi n'ibiyaya, ugaheza ukaryoherwa n'ubwiza bifise. Namba umaze kubikora nka jewe, urazi ko Imana iri hajya nyene. Imana iragukunda. Himbaza Imana mu vyo yaremye vyose. Ni ibintu vyiza cyane. Iyo aba wobaye kure y'ibiguhungabanya mu buzima, kugira wiyumvire kandi wibaze ivy'Imana yagukoreye, nuko ndibaza ko wokwibuka vyinshi, ukamenya kandi ugasonera iri jambo riri muri Zaburi ya 46 rivuga ngo nimwisigireho, nimutekane, muceceke, muheze mureke Imana ibihishurire. Yireke ibereke ubushobozi n'ububasha vyayo. Umurongo wa 8 uvuga ngo nimuze murabe ibikorwa vy'Uhoraho. Iyo wihweje ikintu cyose ubona vyinshi. Akarorero, usomye ikintu hama amaso akaraba urupapuro rwasohowe, ariko ntubishire ku mutima, ucubona amajambo gusa. Ubona amajambo ariko ntuyatahura, kandi nturaba inyuguti zayo uko zimeze. Icyo Imana iguhamagarira gukora si ukuraba gusa, ariko no gutahura ivyo ubona. Nguwo rero umutumiro w'Imana. Ingurabe ivyo yakoze. Uwo mutumiro ni uwanje nawe uwo munsi. Namba wumva ukwihebura no kubura intege, hama ukavuga uti singira umufasha, iyi Zaburi ni iyawe. Uko niko rero
ushobora gufashwa n'Imana. Nimwisigireho muheze mureke Imana ibihishurire. Ntukidoge cyangwa widodombe, ahubwo shira ivyizigiro muri we. Ugurura amaso yawe uheze ukenguze hirya no hino, raba ivyo Uhoraho yakoze. Tarika ibiganza uheze urabe, himbaza Uhoraho nambwe ishobora gukoresha amaboko yawe. Raba ingene Imana ibakingira kandi ikabarinda. Itegereza ingene Imana ikumara ubukene. Niwasoma igisomwa uraza kuba muzima. Himbaza Uhoraho kubw'ivyo. Arakugaburira, aragufasha, arakurinda, none raba uracyariho. Haracari ivyizigiro. Nuze urabe ivyo Uhoraho yagukoreye. Ntaho yigeze aguta. Rimwe na rimwe haraho umenga vyose bimeze nabi, ukamenga wataye ivyizigiro, ariko Imana iragutumirira kugurura amaso, na cane cane amaso yo kwizera no kuraba ivyo amaze kugukorera vyose. Kumbure uracarindiriye ubufasha. Muri iki gihe utegerezwa kuronka ukwirugwa mu majambo ari ku murongo wa 5 n'amajambo ari ku murongo wa mbere ya Zaburi ya 46. Imana numufasha atabura guseruka mu magorwa. Umurongo wa 5 aho uvuga ngo Imana izogutabara mu mutwenzi w'ubuca. Amajambo umutwenzi w'ubuca yantumye kwibaza ikibazo. Mbega hoba hariho amajambo muri Bibiliya aho ivuga ko iza gutabara hagati mu gicugu? Imana yoba yari yateguye ko umunsi userutse uwundi munsi mushasha ubugira ukurikire? Uribuka ivyo Yosuwa yanditse mu ndwano z'Yeriko? Yaje gufasha mu mutwenzi. Reka tubisome mu gitabo ca Yosuwa igice ca 6 umurongo wa 15. Havuga ngo, maze ku munsi ugira indwi bazinduka mu gaturuturu, bazunguruka ico gisagara nk'uko bahora, bashitsa incuro indwi. Kuri uwo munsi gusa niho bakizungurutse gushikana indwi. Ni ijambo rivuga ngo bazinduka mu gaturuturu. Umutwenzi uryoshe cyane wo kwibuka ni umutwenzi wo kw'Ipasika, aho tubibona mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 28 ku murongo wa mbere. Naho havuga ngo umunsi w'Isabato uheze ku wa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalena n'uwundi Mariya baja kuraba imva. Uwo n'uwundi mutwenzi uryoshe cyane wo kwibuka. Ntidukwiye kuvuga ko Imana itegerezwa kudufasha mu ijoro canke mu mutwenzi. Vyoba bigoye cyane gutahura ivyo ndiko ndavuga. Icyo nshaka kuvuga ni uko ubufasha bw'Imana bwamabuza imbere. Ifasha ihanga ryayo mu gihe gikwiriye. Nta na rimwe Imana yigera icegwa. Rimwe na rimwe haraho tugira ngo twatahuye vyose. Twibaza ko tuzi neza ubufasha bukwiye ubwo ari bwo na ryari butegerezwa gushika. Turaheza tukarangiza turiko dutegeka Imana. Iyo ibintu bitariko bigenda uko tubigomba, turidoga kandi tukidodomba. Turayita ku mwikomo. Ariko mbega si ukuri ko mu kuraba ubugingo bwacu dushobora kubona ko uburyo Imana yadufashije ariko bwiza cyane kuri twebwe mu gihe kirekire? Ukuri ni uko aho twiyumvira ko turi beza, muri kino gihe dushobora kuzosanga ariho twari babi cyane. Iyi Zaburi nziza ivuga ko Imana ari ubuhungiro bwacu kandi ikaba ariyo nkomezi zacu. Kuri mwebwe mwese muri mu magorwa, nimwisigireho kandi mwumve ukugira neza kw'Imana. Tunagure guhimbaza no kwatura ubuntu bwayo. Kugira ndabafashe, raba ibibakikije, urabe ivy'Imana yakuremeye uheze uyihimbaze. Mu bihe vy'amarushwa, umubabaro canke amagorwa, soma Zaburi ya 46 kugira wirugwe. Imana niguhezagire. Reka nongere ndayiheretse ko ndayisoma kugira ngo wongere wumve icyo Imana igomba kutubwira muri iyi Zaburi. Ivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, n'inkomezi zacu, n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tutazotinya naho isi yohinduka, naho imisozi yoshingurwa ikaja mu ibenga ry'ibiyaga, naho amazi yavyo yobomborana agasuriranya,
naho imisozi yotigitishwa no kwiterera hejuru kwayo. Hariho uruzi amazi yarwo anezereza umutima w'Imana, niwo hera hari amahema y'isumba vyose. Imana iri hagati muri wo, ntuzonyiganyizwa. Imana izowutabara mu mutwenzi w'ubuca. Abanyamahanga bavugije urwamo, ibihugu vy'abami birasenyuka. Ivuze ijwi ryayo, isi irashonga. Uhoraho nyen'ingabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Nimuze murabe ibikorwa vy'Uhoraho, ingene yarekuriye ubugesera mw'isi. Ahagarika intambara gushitsa ku mpera y'isi. Avunagura imiheto, amacumu arayacagagura, imikogote ikwegwa n'amafarasi ayiturira mu muriro. Nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana. Nzoshigwa hejuru mu mahanga, nzoshigwa hejuru mw'isi. Uhoraho nyen'ingabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Imana nihabwe icubahiro. Ni kuri izaburi duhereje kino kiganiro cyacu, tugushimira watutse yompi, twizeye ko wafashijwe n'ikiganiro. Gira Uhoraho ubuhungiro bwawe, umureke yikorere, nawe uzoba amahoro. Dusenge. Mana Data wa twese ugororotse, turagushimiye ko utubera umufasha mwiza. Turagushimiye ko udukunda kandi utwitwararika. Haba kwizera gutahura uruhara rwawe kubo waremye. Nibakugire uburuhukiro, ntihagire usaba kwiganyira, kuko ari wewe utwitwararika. Reka tukwingingire umuntu wese ataramenya agaciro kawe, cyangwa ataraguha akaze mu mutima wiwe, ngo abikore kugira ngo yironkere uburuhukiro muri isi turimwo, kandi azeyongere aronke uburuhukiro no muri kazoza mu bwami bwo mw'ijuru. Urakoze kuvyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi garukiye ngaha. Ukaba ufite ikibazo cyacu wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga aho dukorera, nimero ya mbere, ibarabara ryitiriwe Gerere, inimero 27. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.